Kubera mutakiririmba muri chorale? Oya sinoririmba mfise dread ariko nimba wonyemerera ndabibasavye. Je narondeye amahera yo muri studio imyaka 2. Ndondera nkora ndayabika ndayonona nsubira umva nyine ntiyigera kwira muri make. Nagiye gukwiza amafaranga ya mbere 150,000 nakoreye indirimbo kwa Masterland. Narondeye Days. Basi uvyakira gute nkubu? Urazi ko umuntu aba asanzwe ari umu artiste, ari umuntu wese ari populaire. Yes. Usanga uku abakobwa bamurondera cyane. Wowe uvyakira gute? Bon, uri umu artiste abakobwa barakurondera nivyo. Ariko nkawo mu artiste ni wowe ushobora kumenya ukuntu bishura, ukuntu mubana nabo. Kuko abakobwa burya ni muri abantu beza. Abakobwa ni muri abantu beza. Kubera iki? Bon, umukobwa n'umuntu ashobora kukwibagiza n'ikintu wawe urukora. Ku buryo dufate nshobora kwibagira yuko je ndi n'umu artiste ugasanga agaciro nakamuhaye kose. Oh na 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 na. Oh na na na. Aruko wagize inshuti magara umutima wanje wose urafata. My best, oh I love you, my best for life. Sishaka kwa tunatandukana. Hello la famille, j'espère que mumeze neza. Ku ruhande rwanje meze neza cyane, nabo turi kumwe nibaza ko bameze neza, naho ntarababaza. Turi mu kiganiro Let's Vibe muri Wagos TV, muri kumwe na Ange Kesi Giraneza asanzwe bashikiriza ico kiganiro. Nkuko mubimenyereye twama turi kumwe n'abanyempano batandukanye n'abandi nyene basanzwe tuganira ku ma sujet atandukanye. Uno munsi nko mubibona imbere ya kamera turi kumwe numwe mu baririmbyi abenshi basanzwe bazi, abatamuzi aza kubidondora atwibwire. Turakwakirira. Ya merci beaucoup Ange Kesi Giraneza. Kuri Wagos TV. Ya ku mazina nitwa Maker HG. Ya Maker Maker. Ego. Maker ni izina ryawe nyene wahawe n'abavyeyi cyane? Ya iri ni izina ry'akazi, ni izina ry'umwuga. Naje ngaho nk'umunyamuziki. Umuririmbyi. Ku mazina yawe wahawe n'abavyeyi ni gute? Nitwa Isumba byose Trésor. Kubera iki wahisemwo iryo zina Maker kandi twumva ata sano bifitaniye na Trésor? Bon biri nakubwiye ko rijanye n'ivyakazi. So natanguye ndo mu producer niga production. So sasa rero nakoresha Maker on the beat. Ya abantu benshi baza kurimenyera Maker birangora rero guca mpindura ngo niyitirindi. Niyo mpamvu rero nahisemwo kubandanya nkoresha nyene Maker kuri. Ukiri no mu producer Maker ryavuye he nyene kugira ugiyumvire? Yoba hari umuntu yari guhaye canke wowe nyene wagitoye? Yari jewe donc nari mu beat maker. Sasa rero ya umva bijanye n'ivyo nyene ryavuye in HG. Bon abeshi bibaza ko ari humagana, hari aka logo nkunda gukoresha mu ndirimbo zanje kavuga it's making la deep play so kajya ka humagana. Benshi rero bibaza ngo ni humagana ariko nabwo ari humagana. H ni izina rya papa Hatungimana. G ni izina rya mama Godance. So ndakunda abavyeyi banje bakuriro barakunda n'ivyo nkora, niyo mpamvu nahisemwo cyanda shiramwo HG. Yes. Maker watanguye impano yawe yo kuririmba uhereye ku bu producer wabitanguye ryari? Bon nabitanguye nyiri umunyeshuri novuga kuva muri 2012. Nyiri umutonya naririmbye muri chorale muri église. Umva nyene ibintu byagiye birankuriramwo gushika none munsi nyene ndabikora nk'akazi tu. Ko waririmbye muri chorale kubera utahisemo kubandanya uvuga ati nzoza ndaririmba gospel? Izari indoto zanje. Ntiwashaka kuririmba gospel? Narabishaka gusa urumva umuntu wese uko tuza turakura umuntu wese ahitamwo umwuga w'ikintu akunda. Bon ni vyiza gukora ikintu ukunda. Sasa rero je narakunda umuziki nubwo naririmba muri choir ari muri chorale nza kubivamwo tu
ariko n'ubu ndacyaririmba. muri chorale Oya. nenze bacaririmba muri kubera iki ba sijya mbere ndavyumvise ko hari uwundi nigeze gukoresha mbwira ati nawe ne yararirimba muri chorale ariko ubu onye weki mutakirimba muri chorale. Oya sinoririmba mfise dread ariko nimba wonyemerera ndabibasavye. aya basengera mwamwe horirimba uzifise Gusa urumva turanka gucanga ibintu n'ibindi ariko tundaja gusenga nyene nk'umukirisa asanzwe kandi ndacyakunda abaririmbyi no kuririmba n'umudaririmba kandi sinabihevye. ni ryari watanguye gufata impano yawe ukayikoresha ukayishira ku ma réseaux sociaux? Hari muri 2021 mejeje ishuri. Niho wasohora indirimbo yawe ya mbere ushira kuri réseaux niho sociaux? natanguye gukoresha réseaux sociaux gufata utu video ndadupostinga buke kuri TikTok. Ni ryari watanguye kuvuga ati indirimbo yawe ya mbere ukayishira kuri YouTube? Indirimbo yanje ya mbere yagiye kuri YouTube 2023. Ni ico bacarakugoye muri ico gihe kuba utari bwashire indirimbo ya kuri YouTube? Ya cyambere nkitangura umuziki nabanje kwiga neza umuziki nyene umeze banza kwigana na instrument nyene utu instrument tumwe bon icyambere mwiyo myaka ibiri ya mbere yo kuva narasohora nariko ndiga umuziki ya nigisha umuziki nza kubimenya ndumva ko ndagize kuri ya level noja muri studio aja gusohora ariko ivyangoye ni vyinshi gose nkibi no kubwira ko narondeye amafaranga kuja muri studio imyaka ibiri no vyemera. Yeah. No kugije sito bahera basaba kugira bashobore narondeye ari kintu abantu batazi. Bon ufise impano yo kuririmba ubu ufise indoto zikomeye cyane ku buryo atamuntu umwe ashobora kukubuza ico kintu. Je narondeye amahera yo muri studio imyaka ibiri ndondera nkora ndayabika ndayonona nsubira umva nyine ntigera kwira muri make. Nagiye gukwiza amafaranga ya mbere 150,000 nakoreye indirimbo kwa Masterland narondeye deza ya umva rero byose byari struggle ibiri mu byangoye. Mu kibano canke abavyeyi bamuvukana bakiriye gute kuvuga ko ugira utangure gukora indirimbo ushira ku ma réseaux sociaux bavyakiriye gute? Ya ubwa mbere ntibavyakira neza cyo kimwe n'abavyeyi bose ariko kuva ku gikorwa ca mbere narabonye changement batanguye gukunda impano yanje bakunda ivyo nkora gushika no munsi. Nivyo wavyaraguteye kuvuga ati gucika intege nk'ubu basi bapinga ivyo uriko urakora canke batabikwemerera ntivyaguciye intege? Rimwe sometimes nyene byaranci intege ariko uko banci intege cyane niko nashiramo inguvu cyane. Buke nza ndipushinga kugira yaho ndabibakundisha baza kubikunda baba n'abafana banje. Yego. Ni ubu kuri uwo mwanya kuri YouTube yawe haba hari indirimbo zingahe? So kuri YouTube yanje hariko indirimbo zitatu. Imwe yitwa Besto, iyindi yitwa Milele, iyindi yitwa Nobody. Muri izo ndirimbo zawe zose uko ari zitatu ni ikihe kintu zitandukanya kuvuga ati urakoze indirimbo ya mbere ukoze indirimbo ya mbere ushobora kuvuga ati urabonamwo amakosa ikintu ushobora kongereza ibintu nk'ivyo mu ndirimbo ya kabiri ugaca ugihindura nibihe bintu wagiye urahindura? Oya nta kintu do special nahinduyemwe ahubwo ukuja muri ukukora indirimbo nyinshi ni kugenda uragira experience y'ikintu runaka bo mu vyuri kurakora urabona ati nyamba indirimbo ari muri style yari kigenda nkuko ukavuga ati nkeneye guhindura nkuri donc ni ibintu by'amashangement nyene nta kintu do special nyene uvuga cagiye kirahinduka cyane. Wewe ku muziki wawe uko usohotse dufate indirimbo yawe ya mbere usohotse feedback yari imeze gute? Feedback ya mbere yari ibisazi ku buryo bw'uko je nyene no telefone nari yumva nk'umustar cyamamare. Sinzi abapeti benshi basohoye indirimbo ya mbere bon ugitangura kumva amacourage amapere yana abademu cyane cyane abakobwa iki bon aba papa aba mama courage kuko iyo dutanze indirimbo dutanze link tuyiha abantu bose. Rero sasa amapere ya WhatsApp felicitation iki bajya barakurondera ugiye wakije telefone ugasanga message plus de 200
ushobora ati nabaye umustar iki niki. So rero biba byari biryoshye sana, feedback yari nziza ku ndirimbo Besto. Vuga navyo byanteye inguvu cyane gukora gushika no munsi kuko je no vugana naje kunuze akumuvuduko wiwanje nabona nyine ari umuvuduko uteye ubwoba cyane kuri jewe bivanye n'ukuntu abantu bamponda mu myaka yahera bivanye n'ukuntu batakunda impano yanje nagiye mbona ihinduka rinini cyane ku iyo ndirimbo. So feedback yari nziza sana. Tukiri ngaho nyene wavuze ati uko usoye iyo ndirimbo ya mbere nyene waguma ama message yari menshi amapere y'abakobwa basi uvyakira gute nkubu urazi ko umuntu aba asanzwe ari umu artiste ari umuntu basi ari populaire usanga uko abakobwa bamurondera cyane wowe uvyakira gute? Bon uri umu artiste abakobwa barakurondera nivyo ariko nkawo umu artiste ni wowe ushobora kumenya ukuntu bishura ukuntu mubana nabo kuko abakobwa burya ni muri abantu beza. Abakobwa ni muri abantu beza kubera iki? Bon umukobwa n'umuntu ashobora kukwibagiza n'ikintu wawe urukora ku buryo dufate nshobora kwibagira yuko je ndi n'umu artiste ugasanga agaciro nakamuhaye kose. Rero sasa je ndamenye ingene ndabibalansa nkamenya ingene ndabishura ku mwanya yatagubuka nyene. Mwico gihe kuri iyo ndirimbo ya mbere wari usanzwe uri yankuba? No comment. Yeah. Ico ikiregiza kiretse abantu usanga badashaka gutanga amakuru yabo ku bijanye na relation zabo. Akenshi usanga abantu baba bashaka ibintu byabo biba biri privé, abandi nabo usanga ahubwo bafite benshi badashaka kwiteranya. Uri muhe mugwi muri aba babiri? Nari ndamufise nawe nari mfise. Kura ducanga. Bon nari mfise umu Besto donc indirimbo ya mbere yitwa Besto. Wari ufise umu Besto nukuvuga ko inspiration wayikuye kuri uwo mu Besto wawe? 80%. Tubwira amajambo amwe ari muri iyo ndirimbo. Bon ahubwo no bayiririmbira. Kada kurondera na gitari. Baririmbira kugira ngo muyumve neza. Yes. Oh na 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 na. Oh na na na. Aruko wagize inshuti magara umutima wanje wose urafata. My Besto, I love you, my Besto for life. Sishaka kwa tunatandukana, imitima yamaze gufatana. My Besto, I love you, my Besto for life. Oh Besto ni wewe utonsiga, na hini jazo sizonchika. Umutima niwe uchunga, kuko ni utuma wishima. Besto ni wewe utonsiga, na hini jazo sizonchika. My Besto, I love you, my Besto for life. Wonde mnyechizede nanundi ngene ubundi wawe meze fresh. Oh na 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 na. Wonde mnyechizede nanundi ngene ubundi wawe meze fresh. Oh na 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 na. You are the one to like nobody. Awashaka ni bench but I'm somebody. Obagute maga Hennessy, ukakongela my energy. Yeah. Mengo twaguma tubandanya. Bon tukiraho nyene wotubwira message washatse gutanga muri yo ndirimbo? Bon. Message nashatse gutanga ku yo ndirimbo. Besto wanje naramukunda. Wamukunda urukundo rubeze gute? Bon je ndiko
basi ndiko ndibuka ukuntu byari bimeze, byari birenze. uri kuribuka nukuvuga ko ubu bitagihari. Oya. Ntabigihari byaraheze. Bon, bivaye n'ukuntu nyene urumva iminsi igenda irahaca kandi tuguma dukura. Biragoye rero nawe ndibaza umusheri wawe nimukiye kumwe wa mbere mwatanguranye. Okay. Yarigumuye aragenda. Yarigumuye. Yo. Ba. Dane, je ndashaka kumenya difference iri hagati y'umu besto n'umusheri. Uziko washi nivyo bintu byo besto bitanaba. Ntibibaho. Urya besto wawe muba mukunda namani. Oya. Besto wawe umukunda. Oya. None mvuta ukunda abantu babiri. Erega urukundo ubukunda besto wawe n'umusheri wawe ntibiba bisa. Sindavyemeranye. Kubera hari ibyo ushobora gukorera besto udashobora gukorera umusheri wawe. Like ugasanga reka turi abantu bakuze reka tubivuge muri rusange. Hariho nk'umuntu usanga amaze guha nka besto wiwe ugasanga ntaramuha sheri wiwe. Ariko ugasanga besto yawe yari umuzigo. Oya besto wawe ivyo ntibavyemerera. Yari la majorité abantu benshi nukuri kw'Imana. Navyonze ariko ba je umumena baba bafitaniye relation zitandukanye. Bon biravana ariko besto ubu mukunda kandi ba besto benshi baraducamo. James umusheri akambwira ko afise besto madamuhevye. Nuko nagikunda na relation bafitaniye. Nuko atamwanya afise wo gukunda narabihevye. Nta mwanya afise wo gukunda gute? Narabihevye. Gute atamwanya afise wo gukunda? Bon. N'uburi single. Twishure nivuga mu wese. Yego ndi single. Niyaba hari araza vuge. Murara mushwanye no muwese. Wapi nawe ubaho. Ba indirimbo yawe ya kabiri Mirere. Niyo Mirere? Yari Mirere. Nayo washatse gutanga iyihe message? Bon yari just nyene rwari urukundo narakunda umuntu. Siniyumvisha nyene uko nari imeze ubwa mbere tutarahura nawe like yaja mbera nk'umuco mu mwijima umengo ndi mu mwijima caraza aramurikira like akenshi hari ikibazo je nkunda kubaza abaririmbyi amajambo bahora bavuga mu ndirimbo iyo bafise abakopine babo bahora babibabwira si bose nawe bimubwira yes ndabimubwira gusa kubera ko urumva aba yaramenyereye avyumva cyane iki n'iki. Oya kwanza nta nuwe mfise reka kumbaza ivyo bibazo. Oya nimba mufise nibisanzwe tamufise nahone oya tamufise nahone catukubaza kubera ko utamufise. Oya sishoboye kucishuye ico kibazo cyane. Ariko urafise impamvu. Bon sinovuga ko namufise kandi sinovuga ko ndamufise. Biri hagati na hagati. Sinzi aho ndi. Ntuzi ko umufise cyangwa utamufise? Nabyo nzi. Kuko nshobora kuvuga ko ndamufise nkasanga afise uwundi. Oya mu rukundo ni kwizera nawe nimba uzi ko umufise uravuga ati je ndamufise nawe nimba igitsina gore biragoye gucizera. Kandi je uriko uravuga ku bijanye ngo abakobwa biragoye kubizera kubera biragoye kuvyizera nawe urabizi. Kubera iki? Nawe urabizi deja. Je navyonze. Ufise besto ufise sheri wawe ufise nk'abahungu batatu babagenzi bawe none umva umusheri wawe none weho uri umuhungu n'ubufise abagenzi bawe b'abakobwa baratubabaje twarababaye. Warababajwe n'urukundo kweri rurashisha. Ugusanzo baririmbira abantu bakundana bikundanire haba nzacikura inspiration kandi nawe ata nubu uri kurantwengera naronse inspiration. Bon inspiration ntiva ku bakobwa gusa. Oya ni impano dufise ni impano yo kuririmba twavukanye. N'amajambo ushobora guterateranya ukayabwira umuntu akumva nyine araruhutse like ajya amajambo ariko je impano numviriza amajambo ari mu ndirimbo. Yes. Ba n'amajambo basi bifata umwanya mu kuyiyumvirako. Si amajambo nyene ushobora kugira umuntu uko nyene. Biravana. Hariho abaririmbyi benshi turi ubwoko butandukanye. Abaririmbyi ashobora
kwandika indirimbo mu mwanya mutoya akaba arayihejeje Mm. avyiyumviriye aho nyene hari n'uwundi bifata igihe ariko arayiyumvira rero turatandukanye ariko nuvuga ayo majambo menshi yava uba ufise inspiration kanaka urumva ntabwo ari iminsi yose ngo umukobwa ngo atabonetse ni woririmbo ya je ndi single ariko ndakompoza indirimbo z'urukundo. Bon, tugerageje kugaruka ku ndirimbo yawe nshasha Yes. nayo washatse gutanga iyihe message? Bon, ni indirimbo irimo amajambo aryoshe vuga nubwo nzoba ntagihari urukundo ruzoba ruhari like umva bon message nyene irimo tu uyumvirije ni indirimbo iryoshe. None ukurahe inspiration kandi uri single? Je sindi ko ndabitahura. We ni wanwengeye none. None agutwengeye cyo siko. Kwandika indirimbo. Tuvuye kuri bon inspiration turazironka nk'aba artiste si minsi yose rega ngo inspiration ikure ku kintu runako ya bashobora kwifashisha impano yiwawe je nino gitari irashobora kuma inspiration nkaririmba uravyumva nka compose indirimbo ikaryoha ndabikuye inspiration ndayikuye mu mudi uvuye mu iki gitari ya nuko nyene abaririmbyi nyene ukwiye kubaho mukaduha agaciro ntibitahuritse yene tubandanya bon ni ikihe kintu gitandukanye umuziki w'u Burundi n'umuziki wo mu bindi bihugu? Bon umuziki wo mu Burundi umuziki wacu nyene usanga urenze kure urenga mu Rwanda nabibaza ko ari kubera iki ngira ndakubwire difference kwa ko kenshi turirimba ikirundi gusa yaba turirimba icongereza indirimbo zacu zojabutse n'abandi mu kindi gihugu. Kubera iki mudaca muririmba icongereza cyaki cyane nk'urundi ruririmba ahubwo babaza igituma batampa umwanya ngo menyekane ndabaririmbire zose ni bande bataguha umwanya abajeje gutanga promotion mwebwe aba journaliste ntimudushigikira oya bon mu bisanzwe urabona twebwe nouvelle generation tuko turaza mu muziki bon uzushaka urabe new generation bo hafi ya bose barashoboye bararenze kuririmba barabizi ico nanje namaze ukibona kandi uzurabe indirimbo ziba ziri mixe ukuntu baramixa icongereza nka jewe indirimbo zose harimo anglais français kiswahili n'ikirundi ndagerageza kumixa donc nk'umuswahili arumvaga parti kiwe umuntu azi icongereza kumva parti yiwe umuntu wese aza kwisangamo natwebwe kandi twisangamo niyo mpamvu rero bon ndacakora nkuko ariko ndafise n'izindi ndirimbo nanditse nyene z'icongereza bon shobora gusora nyene nk'abantu ariko mu gihe urumva ntarafatisha ngaho iwacu vyongora guca ntera nkora indirimbo ziri internationale kandi ata fan base ifise ngaho iwacu ya ego bon ni ikihe kintu nibihe utubikiye muri future nizihe strategy yo kuriyumvira basizotuma umuziki wawe urenga uw'abandi bakiriko baraza? Strategy ni nyinshi bon nuko nyene zimwe umuntu atashobora kuzivugira imbere ya kamera ariko umuntu arategura bon ugiye no kuraba indirimbo zanje kuru zigenda zikurikirana urumva nyene ko strategy irimwo kabisa. Yes. Bon nihe vision ufise ku muziki wawe uvuga ati je nshaka kugera aha nshaka kugera ku nuhe basi dushatse kubicisha muri example nuhe muririmbyi uvuga ati je ndashaka muri future kumera nk'uyu? Ndakunda umuririmbyi yitwa Omaley. Kubera ko aririmba neza arabizi bon nifuza kumera nkawe like shaka kuzokwibona igihe kimwe ndi muri arena nko muri America ndikunda performinga y'abantu stage yuzuye. Yes. Nizo ndoto ni indoto z'ibisazi. turiko turasozera duherutse kumva inkuru yuko muri wagiye muri concert Igitega. Yes. Hariyo collabo wakuyeyo urashaka kutubwira resume uko vyagenze izo collabo izarizo tukavyumva? Bon novuga ndaragiye Igitega turigiye muri concert ya Rinoji na Monia Fleur hari kuri Mystique Night Club. So rero naragiriye ibakwe cyane yo guhura no musani nyuma nyene igiteramo cyaheze
mu masaha ya nyuma ari nko ma deze aho bon ndagira ibako harakaririmbo nari nakoze twakoze aga challenge hamwe na sister wanje indirimbo arayikunda aradutuma ko turabonana turicara turaganira twaganiriye byinshi cyane harimo nyene ivyo vya collabo Rinoji yarenyemeye collabo Moni ya Fleur anyemerera collabo so nibaza ko ahasigaye nahanje yo gukora cyane tu tuzitege ya muzitege ni zazindi nari ndabafitiye no bavuga ndiko ndabategurira muri kazoza nyene nizo umwaka twararenze mu wakeye umwaka twitegeye indi ndirimbo muri umwaka cyane mu mwaka uza ahubwo mu kwezi kuza umwaka ndabafite indirimbo zirenga 3 muri umwaka nyene yego ukurakora cyane ya 3 ejo bundi ndabaha yitwa gacupa nyuma ya gacupa ndabaha yindi nashimye kuvuga izina ariko ya turi mu kazi tu ni bukebuke bani mu gusozera ni zihe mpanuro woha abaririmbyi zotuma umuziki w'u Burundi utera imbere discipline no gukundana no gukorera hamwe bagire discipline bakundane bakorere hamwe nizo mpanuro noba kuko bon nabajya bari hejuru bafashijwe n'abandi bobo ntibaririmbye baca baramenyekana barafisa babafashije bafashe batoyi babo badushikire na twebwe tukiri hasi na twebwe twatanguye dushigikire batoyi bacu batazi ivyo barimwo yes nizo mbere yo gusozera woducishiriza ko gatoyi indirimbo yawe nshasha nobody yes ndahugaruka waje nka prophecy you mean the world to me tema belle oh tema belle I'm so really addicted your love is my cocaine tema belle oh sitaki mwengine samani sitaki mwengine for your love I'm satisfied wengine kwangu sioni ona hawataki kuniona hawataki kuniona hawataki kuniona na wewe nubwo zoba ntagihari urukundo ruzoba ruhari mami you trust nobody zokurinda umubabaro nubwo zoba ntagihari my baby you're nobody mami you trust nobody zokurinda umubabaro nubwo zoba ntagihari my baby you're nobody mami you trust nobody zokurinda umubabaro yes turagushimiye cyane kuba wafashe umwanya wawe ukatwitaba ukatuganira byinshi ku bijyanye n'umuziki wawe ndetse n'umuziki w'u Burundi turagushimiye nanjye ndabashimira cyane nongera shimira n'abantu bamfashe mu mugongo bakansapotinga Erimix abitwa ba Artire bon ni benshi sinobadondagura ngo ndabashobore ariko kenshi tuba turi kumwe kuri TikTok live ndabashimira cyane babandanye bantera intege imbere ni heza ya Imana ibahezagiye thank you namwebwe urakoze cyane turashimiye cyane n'abariko baradukurikirana twari mu kiganiro Let's Vibe mushikirizwa na Ange Kesigira neza tubibutsa gukora subscribe duhere kuri subscribe kuri Meka KHG ku ma platform yose ndibaza niko yose nuko muca mugirana n'abataragira subscribe kuri Wagos TV ku ma platform yose ni Wagos TV mugire subscribe mugire muzane amakomantere kuko amakomantere mumpa inbox ntayo nkeneye ko muyashira hajya nashize ikiganiro baca baza kumbwira inbox urumva dukeneye ibi dukeneye byo mabishira hajya kuri YouTube tubibone hama
tubikurikize nk'uko muba mubikeneye. Turabashimiye cyane, tuzosubira mu kindi kiganiro Let's Vibe. Murakoze. Yo.